Hello meza mingunda ubuye nawazaniye isamaki y'ibitunguru shake uyitwe ifi bivanye naho herereye. Hari umuntu yanditse muri commentaire ngo ashaka ko ndamutegura ifi n'ibitunguru twagiye. Okay, urabona ifi yanje nari ntangurire kurako ibigaragamba nkiba bitwigaragamba biva naho uri sinzi. I don't know, ikirundi kiragoye mumbabarire. Abana ko ndayiharura ndayikurako ibigaragamba kugira ngo magana rumonge oye ize kuba imeze neza. Abana ari mpegere kuyikurako ibigaragamba cyenda ndayishira mu mazi ndayihanagura fresh ndayehoza mejeye koza ndayikatagura dupande kugira ngo ninayishira mu ifuru haze gusha hose cyashaka urutunyu dukeya nyene. Urabona ko nako ndabigenza cyafata rero nkuraro akami misge igizwe n'indimu na tungurusumu na magi. Aha nkore mubona naciye fata rero shiramo tumagi ndacamo tungurusumu cankanyiramo n'indimu cashamo utoki dukeya maze gukangiramo utoki dukeya maze gushamo utoki dukeya ndabivangatiranya kugira ngo bifatane hose bibe ko ari easy. Turafata rero ya misge ya twadukoye twanye nakora tukaba tuyifasha kumota neza isamaki mu gihe ndasigaho cyane shira mu ifuri ndani aje gushira mu ifuri nace ntanga kuyigaragura hose kugira ngo ishe neza. Rero mpeje kuyigaragura hose naciye fata nkatagura udutunguru wewe kutavyumva. Ahora nahejeje rero cashaka udutunguru mwabonye ko nahejeje gusha udutunguru. Rabo kubona bibereye ifoto wewe n'ivyamwa byari bihari. None ndabahimiza muje ku account yanje yose mu following mu sharing. Ni wibagire kwandika muri commentaire nawe icyo ushaka ndagutegura nzokiguha. Mwari kubona umusesanguzi mwakoze kunkurikirana. Cheers.